Generali Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza gakombonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV. Yambonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino. Amakuru aba yavuzwe mu bimenyesha amakuru bitangazwa n'abategetsi. Ivyo mu mwaragiye muranyegezwa n'andi tuba twatohoje irya nino twifashishije amasoko yacu atandukanye muyakurikira umunota ku yundi. Tugiye kubashikiriza amakuru yihuta cane yavugwa kuri General Alain Guillaume Bunyoni yahora ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Murazi ko Alain Guillaume Bunyoni yakuwe mu mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, ariko nanone akaba yari yagirizwa ibitari bike nubwo gushika uno munsi abategetsi bakuru b'igihugu bakiri mu gacerere ataco bavuga kuco Bunyoni yoba yarakoze coba caratumenye akogwa mu mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Ariko nanone abavyihweza babona ko Alain Guillaume Bunyoni ngo yoba yariko arategura gutembagaza umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito nk'uko vyagiye biravugwa. Haravuzwe vyinshi cane, bivugwa yuko ngo yoba yarazize kunyonora itungo ry'igihugu, bivugwa yuko ngo yoba yarazize ibirabana no kuba atararabana ryiza n'umukuru w'igihugu, n'ibindi vyagiye biravugwa yuko ngo yashaka gusubirira President Ndayishimiye. Haravuzwe vyinshi cane mwagiye marabikurikira mu makuru yacu. None rero General Alain Guillaume Bunyoni yagarutse ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe kugira igihe cyose dushize ko inkuru raje bama bambere bashikirwa nazo. Mwitangazo rya Departement ya leta zunze ubumwe za Amerika ryo ku 9 Kigarama uyu mwaka wa 2022 imenyesha ko Umurundi Alain Guillaume Bunyoni yahoze mu ndongozi z'igihugu c'u Burundi ari kuri urwo rutonde rw'abafatiwe ibihano kubera yagize uruhara mwihohoterwa ry'agateka ka muntu. Alain Guillaume Bunyoni niwe Murundi wenyene ari kuri urwo rutonde rwa leta zunze ubumwe za Amerika. Hari n'abandi bagiye barafatirwa ibihano mu bihugu bitandukanye, ariko Alain Guillaume Bunyoni akaba yagarutse ku rutonde rw'abafatiwe ibihano nubwo yakuwe mu mabanga bwose. Ano makuru turaza kugenda tuyarabira hamwe turabe ivya Alain Guillaume Bunyoni yoba atorohewe habe na gatoya. Alain Guillaume Bunyoni birazwi ko yagiye aravugwa mu mabi atandukanye ndetse no guhonyanga agateka kazina muntu cane mu mwaka 2015 aho hariko hariyamirizwa ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, ikiringo kiyamirijwe n'abarundi isinzi n'amakungu, akaba yari yiyamirije ico kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Nkuko tubisanga ku rubuga rwa Departement ya Amerika, General Alain Guillaume Bunyoni yasubijwe ku rutonde rw'abantu batemerewe guhonyoza ikirenge ku butaka bwa leta zunze ubumwe za Amerika bitewe n'ivyaha yagirizwa vyo guhonyanga bikabije agateka kazina muntu mu Burundi. Iyo ngingo ifatira ibihano Alain Guillaume Bunyoni bikaba vyafatiwe n'abandi bategetsi bo mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi, yafashwe na Amerika ku 9 Kigarama buca hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazina muntu. Si uguhonyoza ikirenge ku butaka bwa Amerika gusa, hari n'ibindi bihano bitandukanye bamwe muri abo bategetsi bafatiwe ibihano bagiye barafatirwa. Ariko nanone abafise amatungo muri Amerika canke ahandi hose Amerika yoba ikontrora nabwo barekuriwe guhonyoza ubutaka ikirenge kuri ubwo butaka Amerika ikontrora. Ariko nanone ayo matungo yabo azofatirwa yose. Abo mu muryango wabo canke n'abandi bose bafitaniye gukorana kwa hafi nabo bafatiwe ibihano nabo ntabwo bemerewe guhonyoza ikirenge ku butaka bwa leta zunze ubumwe za Amerika canke se ahandi Amerika ikontrora, nkuko tubisanga muri iryo rwandiko canke muri iryo tangazo ryashizwe ahabona na leta zunze ubumwe za Amerika. Alain Guillaume Bunyoni rero akaba ari mu vyago bikomeye cane, kandi birazwe ko ari umuntu afise amatungo atari make, mbere bamwe banavuga ko amenshi yari hanze y'igihugu. Bunyoni rero akaba ari mu vyago kuko adashobora guhonyoza ikirenge muri leta zunze ubumwe za Amerika n'ahandi hose Amerika ikontrora amatungo ye nayo akazofatirwa.
Mu bandi bategetsi bandi bagiye barafatirwa ibihano harimwo abategetsi batandukanye, barimwo abagirizwa ibiturire ku rwego rwo hejuru, harimwo abagirizwa kuba barahonyanze agateka ka zina muntu ku rwego rukabije. Alain Guillaume Bunyoni akaba ari mu bagirizwa guhonyanga agateka ka zina muntu. Ivyo rero Alain Guillaume Bunyoni akaba ari vyo bihano yafatiwe. Amatungo yabo bafatiwe ibihano yoba ari muri Amerika n'ahandi hose Amerika ikontorora, ntabwo bayafiseko ububasha canke uburenganzira, n'imiryango yabo bose bakaba bafatirwa ibihano. Nk'uko rero vyatangajwe na Departement ya Amerika, batangaza ko hafashwe ibihano ku bategetsi bagiye batandukanye no mu bihugu bitandukanye, ndetse n'inyungu zabo n'ibindi bikorwa vyose bari bafise muri ivyo bihugu bikaba bigiye gufatirwa. Kubafatiwe ibihano ku birabana no kurya ibiturire canke se bagiye bavugwa ko ibirabana n'ibiturire n'ibindi birabana n'uburongozi bubi, actions taken for significant corruption, harimwo aba mu gihugu ca El Salvador, hakaba harimwo uwitwa Konani Tonatiu Castro Ramirez, akaba yarafatiwe nawe ibihano kubagirizwa ibiturire. Harimwo kandi uwitwa Oscar Rolando Castro, nawe akaba yarafatiwe ibihano. Iyo yari umushikiranganji ajejwe abakozi mu gihugu ca El Salvador. Mu bandi bazamwo kuri urwo rutonde harimwo abategetsi bo muri Guatemala, harimwo Arani Estuardo Rodriguez Reyes, azwi nka Rodriguez, akaba yarahoze nawe ari umushingamateka. Uyo nawe yafatiwe ibihano. Harimwo kandi Jorge Estuardo Vargas Morales, bamenyerewe canke azwi ku izina rya Vargas, nawe akaba yari umushingamateka, nawe yafatiwe ibihano. Harimo Luis Alfonso Change Navarro, nawe akaba yari umushikiranganji w'ubutare n'agataka, akaba yafatiwe ibihano ubwo yagirizwa ibiturire. Mu gihugu ca Haiti harimwo umugabo yitwa Romer Bere, akaba yarahoze ari umutegetsi mu gihugu ca Haiti. Harimwo kandi Roni Celeste, akaba yari senateri. Harimwo n'abafatiwe ibihano mu gihugu ca Mali, hazamwo uwitwa Karim Keita, akaba yarahoze ari umukuru w'inama nshinga mukuru wa Assemblée Nationale ijejwe umutekano, muri komite ijejwe umutekano mu gihugu ca Mali. Harimwo kandi abafatiwe ibihano mu gihugu ca Ukraine. Bafatiwe ibihano mu gihugu ca Ukraine bakaba barimwo uyu yitwa Pavlo Vovoke, akaba yari umutegetsi, nawe yafatiwe ibihano. Hari abafatiwe ibihano birabana no guhonyanga agateka kazina muntu n'ibindi bikorwa bitubaha kiremwa muntu, action taken related to human rights abuses and violation. Harimwo uwitwa mu gihugu ca Azerbaijan, harimwo uwitwa Kerimu Haidar, ayo akaba ari kuri urwo rutonde. Hakazamwo mu gihugu c'u Burundi umwe Rudende wenyene yafatiwe ivyo bihano. Akazamwo Alain Guillaume Bunyoni, yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi, yarajejwe n'ayandi mabanga atandukanye. Harimwo ayo yarajejwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubwo haduka intoreka yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. N'ibindi bihugu birimwo abategetsi bagiye barafatirwa ibihano tubiciyemwo twihuta. Harimwo abo mu gihugu ca Korea, nabo nyene bari muri ico kiciri ca Generali Bunyoni, no kuvuga bahonyanze agateka kazina muntu ku rwego rwo hejuru. Mu gihugu ca Guinea harimwo abafatiwe ibihano, muri Indonesia harimwo abafatiwe ibihano, muri Iran bafatiwe ibihano, ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye nk'Ubushinwa nabo bafatiwe ibihano. Ivyo byose rero akaba ari ivyagiye biratangazwa na leta zunze ubumwe za Amerika, no mu gihugu ca Peru, muri Philippines, ibihugu vyinshi cyane vyo kwisi birimwo abagiye barafatirwa ibihano. Muri Vietnam no muri Sri Lanka naho harimwo abategetsi bafatiwe ibihano. Abarundi bakiriye gute ivyo bihano vyafatiwe abo bategetsi harimwo na Alain Guillaume Bunyoni? Bamwe bati mu bisanzwe nihweje neza uko ibintu bimeze muri ino nkuru mudushikirije,
nuko ndavye canke ndabibona ntaciye ku ruhande ngo mpengame atakurya umunwa canke ngo ndabishiremwo inzigo n'urwanko atakimenyane kirimwo. Alain Guillaume Bunyoni yategerezwa gufatirwa ibihano kuko amabi yakoze araboneka, kandi ico gihe niwe yarajejwe urwego rw'umutekano rwari gufasha mu gutuma abantu baticwa mu mabarabara. Ivyo ntaco bivuze kuko naho yoreka kujayo ntaco azohomba. Ubutegetsi bw'igihugu ciwe bwananiwe no gutahura ivyaha afise, harimwo no kugerageza gutembagaza leta, mugabo bakamwihoza. Reka icazakora kizomenyekana gusa, ngo ingeso iraraba ntihera. Yundi ati amagorwa ntasigana n'ayandi, yarakuwe mu mabanga igihugu ciwe camwanse, none n'amakungu yamwanse. Mana itabare Alain Guillaume Bunyoni kuko biraboneka ko ageramiwe, ahubwo abamwegereye barabe ko atazogwara depression. Abandi ati Bunyoni ariko hari abantu ataco batumariye kweri mw'iki gihugu atari ukwica gusa, ntavyo bizobahama, amaraso arahuma naho usenga udasavye ikigongwe uwo wiciye ntakivamwo. Yundi ati ivyo nivyo bita agasema. Ivyo ni ibiki? Ivyo ni ivya politike. Nimba ihohoterwa ryarabaye siwe wenyene yabikoze, ubwo hari n'abandi bategerezwa kuba bari kuri urwo rutonde, ariko ubwo nyene Bunyoni niwe kizigenza w'abakoze ivyaha. Turindire ico kazoza kazotwereka. Je ntemberera ku yindi migabane ntaja muri Amerika, simbayeho hariya umuntu mu batinganyi ninde yo kwigererayo. Ati ivyo ni bisanzwe. Ati tubwira izina ry'ivyo bihano. Alain Guillaume Bunyoni ico bita kwagirwa kandi cagarutse. Ati ntabwo vyoroshe, igihugu camwanse none n'amakungu atanguye kumufatira ibihano. Leta y'u Burundi imukurikiranire hafi ahanurwe kuko kumubogoza vyonyene ntibihagije, hari ibindi vyaha yagiye yagirizwa navyo batashize ahabona, kandi abarundi dukeneye kubimenya. Ivyo mbona wogira ngo ibi vyatanguye kuva CNDD-FDD itanguye gutwara igihugu. Mbega igihe ca Ntega na Marangara izo zitwaza Amerika zarihe? Mbega Perezida Ndadaye yicwa ubwo buteka bwa zina muntu bwarihe? Gusa ico nobwira umuntu wese yahoze ku rugamba rwo guhabuza demokarasi, mumenye ko intambara zirwanwa mu buryo bwinshi. Uwo ni uwundi mukenyuro wa politike ivyo bihugu bikomeye biriko birakoresha mu kugwanya demokarasi mu Burundi. Ati rero hanyuma mufatane mu nda, ivyo gucanamwo mubivemwo, mumenye ko umwansi mwarwanye yahinduye umukenyuro, kandi mwibuke ko umukoci wabo ari umukoroni. Hanyuma systeme yiwe ni diviser pour régner. Nimuje hamwe mwibuke kera murara mu mashamba, ubundi nimuterere. Ati ubundi ntihagire uvunira agati mu ryinyo ngo bavuze naka ngo biramusha uyu munsi nuyo ejo ni wewe murantunga. Ati nuko ndabibona. Yundi ati si ku rutonde rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, nibaza ko no ku rutonde rwa Leta y'u Burundi ari uko biri. Ariko ga yemwe uwugowe n'ivyatsi ntibimubisa inzira. Aho nyene Bunyoni niwe wenyene yakoze ivyo bintu, ko tuzi ko uko angana yarakwiye Uburundi bose ari wenyene. Ati emwe isi iracagowe. Ati asha abazungu badukina nk'utubaro kweri, none Bunyoni niwe wenyene wakora muri leta gabasha. Ati ega birashoboka ko yabikoze, yamara siwe wenyene. Ati Amerika imufatira ibihano yisunze iki? Ati hari ibiki yakoreye Amerika? Nagira umuntu akoze ikosa yohanirwa mu gihugu avukamwo kandi yakoreyemwo ikosa. Je nibaza ko mwihenze liste yasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke n'inganji y'u Burundi. Ati mwambwira ko batumwe hoho nobitahura, babandi nabo ngo barabihevye munyumvira ko. Ati umenga RFI
yizewe yari yavuze ko atagahohotero kari mu Burundi, ivyo navyo bije gute? Ati je nibaza ko ati USA uyiretse hari ingwara bitera, ati mbehoho USA ni isi yose, ati niyashaka gutembera azotembera ahandi, uwo nibacakire ahubwo badatebeje, ati reka niryo n'abazungu mbega basha ejo hagati, ati leta y'u Burundi niyo yamutanze ko mbona iherutse kumukura mu mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere, iyo n'ubu abirimwo kandi nta nico yamariye abarundi, inkoni ikubise mu keba uyirenza urugo, iyo Amerika azoyiheba ace yimanukira mu Burusiya kwa Putin. Ni vyinshi bamwe n'abandi bagiye baravuga inyuma y'iryo tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru tubandanya kubakurikiranira tukazobabwira n'ibindi vyinshi. Alengiyome Bunyoni akaba ari we Murundi wenyene yari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano kuko bahonyanze agateka kazina muntu, bahohoteye bikomeye kiremwa muntu. Ngaho dusozereye iyo nkuru ya Alengiyome Bunyoni nandi bategetsi bafatiwe ibihano. Kuri subscribe kugira igihe cyose dushize ko inkuru uraje ba mu mbere bashikirwa nazo. Bihe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije, woba uri mu Burundi, abari mu bihugu vyo hanze, abari ku migabane ya Buraya, Amerika, Aziya n'ahandi, mwese ndakinguruka cane kungene mudahengeshanya kutwereka ko mubana natwe makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza vya misi yose.